wewe rero bobo ari kugenda nawe buke apana ibyo gushwanuka mubaza ati none bobo we biri gute kwanza nakusanze ngakubera iki waje kurya ubugari waje kugira iki bobo hana projet cyambere bobo nta projet nimwe afise ubizi gute munyaka yawe uraza amatongo bafise ariya kugira amatongo ni kimwe none itongo niyo amahera ubiriza projet mvuga hana projet yakuwo wasayi ujya n'umupetsi n'umwana bobo ndamurusha nk'imyaka 4 ubiravye none ugerageje kubiraba ariko ubu bufyinye urabona uko bambwira byo kumucunga sister wanjye just ndamucunga ahubwo ni imyaka barimo bariko barashuhagira Mungu wanje jewe kijya kintu wavuzeho nyene ngo mu hotel cyane nakwana bahaza kya Mungu no kuri yo bago zaza je simbona ivyo twogira ariko ico twome ico kumwihanize bobo umubuze ahubwo rero kurekanda mu telefone nce ndamubaza ndamubwira nyarukazi kugira cyo tubivugana inbox turi babiri batatu ata managers ngende kwa bimenya nibaza kuduga ruguru sinzi tuvugane turi batatu ahami bikurikira abasigaye bose turaza kuba hesitant je nico bituma no kuri diplome yanje ntamutumiye bobo umva rero akuye kwetu anzi bimuza sishobora no kumutumira kuri oya kuza urashaka kwitumira wenyine kuko n'uburo ko bivuga n'abafana ba INYISHU media ufise umwanya azoza bakozi ba INYISHU media ndabaramukije bivanye naho muri umeze bien umeze fresh amajendi kuze John murabizi nkuko bisanzwe suko ndenda kwivuga mu mazina menshi murazi ibikorwa byanje ndazi ko munkurikirana murazi ivyo nkora ni wa mwana wanyu mwirereye Mr Twitter amakuru yizewe yose avi wanje nta wundi afise amakuru meza nkayi wanje rero gituma jenje ngaha imbere ya kamera numubabaro nyene mfise mubabaro ntangere nungarukanye kandi ngaha imbere ya kamera akoze urambabara gato none umubabaro ufise n'umubanya wake ko kibazo cy'abantu mwebwe urayinzara rimwe cyo yumvira kumengo isi yose yakuguye mwatwebwe twararayinzara n'amajoro n'amajoro oya sivyo jenje ndavuga rero izo mvugo zimeze uko wamaze kumbwira umubabaro ufise wanashaka wavuze ati ngo ugomba ushire kuri rezo sosio je ipfo kubya kumugaragaro ibintu biriko biraba jewe vraiment sinumva ko no bisupporta kubera ko mwaza nukundengera karimbi gute gukorana sintibisigura ko tuca twinjirana ya ubuzima busanzwe bobo akubonye winjira gusa we yaca yisohokera rega ari kwinjira mu maisha amuna yaca sohoka kubera mwengo ubwa mbeje ni meruka kera umengo marufise utanuru nani nziza ishusho nziza mugabo bobo mwengo ntavuga ameze nk'ikiraki ahubwo we wahashise wambwira ati ngurabona ukuntu sinkunda kugaragara cyane mu makamera ubu ariko aho bigeze kutavuga kwiwe nashaka guprofita rero kutavuga kwiwe basi muvuga ngo ntavuga acha ashaka kundengera karimbi bose bobo ni kuzi wacu atari hondi ngo aje kuvugana mushikandije none kubeka imwe mu muzi wanje umva niko no for audience ni mora mushiki wanje mugashika ko nyene mugatera ariko tukongera mukagenda none byageze gute rero bobo twebwe tuji wawe hari umunsi ndizana jenye ni wawe ugasanga nicaye wawe jenye nta munsi numwe ndigera nza jenye nyimba tuji wawe tuza turi babiri cankwe batatu ugasanga tuhateramye kandi tuba dufise ico tukuronderera none kuva rero bobo nkuko wagiye kubimbwira bobo rero yarafise akantu nigisuma cange yarakantu yavize nyene kugira kuyibe atari bya nyene wagiye kumbwira ubu nyene kandi umengo byakubabaje cyane bobo n'umuntu w'umuhungu urumva sasa mwana w'umuntu asikia agumya agenda ahantu wowe uca wiyumvirike biravana sasa kama uko nadaraza ko wazuri ega nufise barobera kazi ivyo onya jewe sivyo byanzanye bobo je nshaka kumwihanikiza uri umubosi wacu shaka umwihanikirize vuga rero udoma ko direct abantu mukayanza ndabazi batu bakayanza nibagenzwa na kamwe bagenzwa gute rero nibagenzwa na kamwe hajya usanga hari n'ivyo atwivye tutarabona ko yatwivye c'est vrai abantu mukayanza turabazi ngira rero ivyo rakirese ngo ivyo baba biba binini cyane gusoma mwabe munigana nawe uraboneka ko ufise akantu kinzigwa indani kuko wowe gusa umugenzi wawe yagiye iwanya pani wahuba oya iwanyu aho wavutse n'ibindi mama wawe papa usanga yo yaragiye kuramutsa umushikawe cyangwa mu grand frère umva cyangwa mama wawe cyangwa papa wawe nibisanzwe nico kimwe na je nyine wanacha haji iwanyu nkabona mama wawe ariko aradandaza hagiye avuga ati mama yuko bien
urumva none uko acanganya iyo si raporo mimi monaga bobo na macho yangu ariko arasoma mushikanje aramusoma c'est vrai ariko kumusoma tubifanye na version tugezemwe ubu cyangwa generation tugezemwe kugusoma umuntu nibisanzwe cyo turabarundi ntitushake kwigira abazungu turabarundi ntitwishake kwigira abazungu none reka dufate rero ishusho rero wacyufatiramo direct usanga ndiko ndasoma mushika wowe byakirago biravana naho n'ukuntu nza kuvya voilà okay none kumusoma bisigura bobo jewe yamfashe ku nguvu apana byo kumfata ku nguvu bobo ashaka kubonona mushiki wanje ashaka kumubonona mushiki wanje araciga bobo nareke nyimba akora dukore kandi umwihanize hazosubire gushiki wacu kubera ko ibyabaye byarabaye ubunyi bizoba ari bindi nka jewe nk'umuntu nyene mbona ati ndabakuriye mwese sino mubuza kanaka ngo nashiki iwanyu canke ngo urabona oya nibica biboneka bibari shishombi sakuye kwangu anaenda kwetu aji wacu kuronderika aho mbana hazi ubu turi bamwe nkuvuga mama wawe ni mama wanje mushikawe ni mushikanje kwa bob byose hamwe uba turi hamwe ubu dukora muri ku society imwe urumva uri kwa mushigikira kumushigikira sikindi Yesu bashigikira amafuti mugabo bivanye n'ishusho gusa wabonye gusa bobo ari yicaranye n'umushikawe cyangwa dufate ko ari aramusoma kandi urumva ni hanze ndashaka kiganiro nakibonye muri hanze nyene mu rupango umuryango wuguruye bari hanze none uca ufata ishusho ngo ariko aramufata ku nguvu sinavuze ko yamufashe ku nguvu umviriza kandi ndiko ndabivuga ndabisubiramo sasa biye bitakuwaka ni uzo reka dufate rero basi nk'icyo namusanga muhira tuzomenya nzokwimenyera ivyo nzokora reka dufate rero nk'ishavu ufise basi uvuga ati muri aka kanya basi umunsi uzosubira kumubona bobo ariko apana ngo iwanyu ko iwanyu nibisanzwe no nyene nuza hari umusanga reka dufate ko umunsi uzomusanga bari kumwe muri chambre cyangwa amemuvusha muri hoteli nico kintu cha mwengo nico kintu gishota cyane apana ibyo kumusaba nibindi reka dufate rero uzomusanga muri hoteli ari kumwe n'umushikawe bobo ikintu cyambere uzomukorera nigiki ari mu hoteli na mushikawe nego nijo biwezeka wenyine arabizi arazi ko bitose je ndibaza nico kintu cyambere umengo kibabaje cyane gusumba ibyo bindi ukavuga ko n'ubunyene urashaka gutaha ugacimusanga nuni kama ko mapenzi reka n'urukundo none reka dufate reka amutwaye mu hoteli ho yihenzaga Mungu wanje Yesu yani nyinyi mimi je muri no misuguma ni baza singene ko sura mu bintu vy'amakamera sana mugabo bivanye nuko wabisavye avuga ati ngo urabona bimeze ukuntu birumvikana bobo ndamusanze mu hoteli ndiko ndi ha image ndamusanze mu hoteli bobo namushikanje jewe Sona bile basemaga ati ngo bana wa mutuna mayiwe. Je no mwitisha urushinge n'ugwembe. Buke. Kuvuga none reka dusubira inyuma gato none bona we narabonye ko mengo ufise akantu ko kugenda utoragura abakobwa babandi ubasuma no mu biganiro mu imbere ya kamera unawapiga ulimi. Sasa bobo muravyo mengo n'umwana atekereje cyane se ngo ndamuvugira. None mushigikira rega navyo bise mu biganiro kigitangura. None wewe ubu sasa kumbe kakakia nice kumbe wewe uvuga ati ngo rekana nivyo kumbe nawe nyene afise uburenganzira rero bwa gute none kakakia nice nani umukuru nice umusaza wa nice sinamubujije akazi sister wanje jewe ariga kandi arosa sister wawe rero umviza sister wawe niyo mwiza cyane gusumba abandi wari ufyatagura na wewe mkiswahili wanasema gari umugani mkiswahili uvuga ati ngo kama shindano kama mchungu kwa nini kwa nguruwe kama ni nini mkuki kwa nguruwe mkuki kwa nguruwe wasema gaje bandanyiriza ko twumve kwa binadamu uravyumva none sasa tureke rero ifate nk'umuntu basi ivyo nitubifatire Jeff sabana Jesse no kwifuza yuko ko kira muntu wese agenda amufata umwana wanje mugabo icambe kwaza shikiza imana yo mwijuru bibaye naho none ngiriye gute kuko umwana w'umukobwa niwo mubuza none wewe ahubwo rero nk'umugambi rero reka ndakumvisha ureke gukoresha igomba cishavu urumva wewe igihari gusa fata mama papa ntawa mushikawe hajya umubwira ati kuva no munsi nzosubira kubona ko kamera apana go
uri kumwe n'ujya umuntu yitwa Bobo cyangwa n'undi muhungu kuko si Bobo wenyene n'ubu nyene nuza ivyo ariko arakora uri ku kazi kawe usanga yo bari ku ishure yamaze gutaha urumva cyangwa yatahiye kundi kwa Weransoni hariya cyangwa Jackson ariko aramufyatagura wana wake siku saba no gufata umuforsa je ndiko nabivuga nawe nyene nimba kuri karane bya YouTube aze kubivugira je ndiko ndatanga impanuro wewe rero Bobo ari kugenda nawe buke apana ibyo gushwanuka mubaza ati none Bobo we biri gute kwanza nakusanze ngakubera iki waje kurya ubugari waje kugira iki Bobo hana projet cyambere Bobo nta projet nimwe afise ubizi gute munyaka yanze uraza amatongo bafise ariya kugira amatongo ni kimwe none itongo niyo amahera ubiriza projet mvuga hana projet yakuwo wasayi ujya n'umupetsi n'umwana Bobo ndamurusha nk'imyaka 4 ubiravye none ugerageje kubiraba ariko ubu bufyinyi urabona uko bambwira byo kumucunga sister wanjye just ndamucunga ahubwo ni imyaka barimo bariko barashuhagira Mungu wanje jewe kijya kintu wavuzeho nyene ngo mu hotel cyane nakwana bahaza kya Mungu nokuri yo bago zaza je simbona ivyo twogira ariko ico twome ico kumwihanize Bobo umubuze ahubwo rero kureka ndamutelefone nce ndamubaza ndamubwira nyarukaze kugira ico tubivugana inbox turi babiri batatu ata manager singene ko abimenya nibaza kuduga ruguru sinzi tuvugane turi batatu ibikurikira abasigaye bose turaza kuba hezita je nico bituma no kuri diplome yanje ntamutumiye Bobo umva rero akwiye kwetu anzi bimuza sishobora no kumutumira kuri oya kuza arashaka kwitumira wenyene kuko n'ubu ukora bivuga n'abafana banyishu media ufise umwanya azoza yitumiye hoho urumva n'umuntu nyera ko aradukurikirana umufana wawe agukunda kugushigikira nk'umuntu agukunda harahawe uburenganzira bwo guhashika aho hantu nico kimwe rero na Bobo ndibaza niyo reka kuza no vyo genda gute kwanza jewe ico umenya ngomba kumenya kwanza kwa Bobo ndamutelefone menye neza na neza eski anataka kwa bofu hapa mimi kwa bofu ya Bobo sinjua hata nimuulize sasa kuja zibisha kamera nimpigie simu mimi dadangwa wewe nani wewe Alex ugare kamera sha Bobo